ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira aherereye. Banywanyi b'Umuhuza TV, niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza ngaha kuri iyi bonesha kure. Turaza kubagezaho amakuru atandukanye havugwa mu bisata vyinshi, tubafitiye vyinshi biriko bibera mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza, dore ko ibintu vyakoberanye mu stanteri waho. N'amankenguzamateka yariko irabaza ibibazo bitandukanye abashikiranganje bamwe bamwe, muri bo harimwo umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano. Mukuru w'inama nkenguzamateka yasabiye mu stanteri wa komine Mukaza kuba ahagaritswe mu mabanga kubera ko hari itoni 15 z'isukari zazimiye zari zagenewe iyo komine, kandi ngo umustanteri wa Mukaza ngarashobora kuba abifisemwo uruhara. Inkuru turaza kuyigaruka ko ku buryo burambuye, tunashimikire ku vyashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana, vyo yavuze kwigenekerezo rya 19 mu kakaro 2023 yemeza ko ayo matoni 15 ataramenyekana iyo yazimiriye, ariko kandi hari n'amakuru avuga ko iyo sukari yoba yarafatiwe mu nyubako za komine Mukaza. Ivyo navyo rero tukaza kubigaruka ko muri aya amakuru. Ni ibibazo rero bitarasiga abarongozi batandukanye muri komine ya Mukaza amahoro. Mu ntara ya Makamba, intwanzagabo mu gipolisi yategetse abapolisi babiri kurira kw'ipikipiki iriko iragenda kugira bahagarike uwariko arayinyonga, bigahava bikwega isanganya. Komiseri ajejwe umutekano muri komine Makamba mu nama yakoranije abakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki niwe yabishikirije, ndetse bikaba bivugwa ko iyo ntwanzagabo mu gipolisi yoba yarahanwe. Ibihano rero yahawe mukaza kubikurikira muri aya makuru. Muyinga rero hari uwishe umukenyezi wiwe none akaba afunzwe, inkuru nayo turaza kuyigaruka ko. Mugihe rero hari abanyagihugu muri zone Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura bavuga ingene barenganywa n'igipolisi kibatwara udupikipiki twabo ata amategeko akurikijwe, bakadusubizwa batanze ibiturire. Abanyagihugu rero bakaba basaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana ko yo kwishikira kuri zone Cibitoke akibonera ako kamaramaza. Izo nkuru nizo tugiye kugaruka ko mu kanya gatoyi buri mwimwe ku buryo bw'idonido. Murabizi ko iminsi yose tubategurira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye: politiki, agateka kazina muntu, ubutungane, amakuru avugwa cyane mu ntwaro, amakuru avugwa cyane mu budandaji, mu kibano n'ibindi vyinshi. Menshi rero turungikirwa n'amasoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego zitandukanye. Makuru aba yaranyegejwe avugwa ku bategetsi batandukanye, biba bivugwa cyane bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, nivyo tubategurira tukabibashikiriza. Jana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ku munsi w'ejo hari abashikiranganje arimwo n'uw'intwaro yo hagati boba baritavye ndetse bakishura ku bibazo bitandukanye vy'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka. Mukuru w'inama nkenguza amateka biravugwa ko yasabiye umustanteri wa komine Mukaza kuba hagaritswe mu mabanga kubera ko hari itoni 15 z'isukari zazimiye zari zagenewe iyo komine, kandi ko umustanteri wa Mukaza ashobora kuba bifisemwo uruhara. Tugaruke ku nkuru y'ivyashikirijwe na Jimmy Hatungimana. Hari itoni 15 z'isukari zari zigenewe ikomine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura itaramenyekana iyo yazimiriye. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yabimenyesheje avuga ko isukari yari igenewe amakomine mu gisagara ca Bujumbura yatanzwe n'ishiramwe Sosumo ko yashitse akwiye. Nko muri komine Muha yaronse itoni 40 ishika ikwiye, muri komine Ntahangwa haronswa itoni 60 zashitse zikwiye, rero ngitegerezwa gushika. Ariko ku matoni 45 y'isukari yaragenewe ikomine ya Mukaza hashitse amatoni 30 gusa. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yashikirije rero kwigenekezo rya 19 mu kakaro 2023 kayo matoni 15 taramenyekana iyo yazimiriye ngabwirizwa kuboneka kuko isukari taguye mu mazi, kandi wagiye kuzana iyo sukari mu ihinguriro Sosumo atasanganya yigeze agira mu nzira. Ivyo rero bikaba biruko mu gihe hari amakuru yavuga ko hari isukari yoba yarafatiwe mu nyubako za komine Mukaza. Ivyo navyo Jimmy Hatungimana kubwiwe akaba yarabibeshuje, ariko kandi murumviriza ko ikibazo kigeze akomeye gushika naho abakenguza amateka basaba ko
musitanteri wa komine Mukaza aba arahagaritswe. Ivyo vyose vyabaye rero mu gihe hari iduzwa ry'ibiciro vy'isukari ndetse n'ibindi bidandazwa vya nkenerwa abenegihugu basanzwe bakenera imisi yose. Ni inkuru rero turuza kubandanya gukurikirana kugira mumenye vyinshi birashobora gushikira musitanteri wa komine Mukaza ndetse n'abandi barongozi bafatikanya muri iyo komine. Mu ntara ya Makamba tubagezeho ya nkuru y'agahomerabunwa. Intwazangabo mu gipolisi yategetse abapolisi babiri kurira kw'ipikipiki iriko iragenda kugira bahagarike uwariko arayinyonga, bigahava bikwega isanganya ku wa gatandatu kw'igenekerezo rya 12 kwezi k'umunani 2023. Ubu rero arafunzwe kandi yaranwe ku bw'ikosa yakozwe. Yashikirijwe na komiseri ajejwe umutekano muri komine Makamba mu nama yakoranije abakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki rirongowe n'abajejwe intwaro n'umutekano ku wa 16 kwezi k'umunani 2023. Muri iyo nama rero hafashwe ingingo ko ipikipiki izorenza umukiriya umwe izoca ifunganwa na nyeneyo indwi zibiri hanishwe n'ihadabu ry'ibihumbi 200 vy'amarundi, bagire no gukorwa na rusansuma rw'amapikipiki yose bene zo hamwe n'imihana zitahamwe itazokwandikwa ikaba itazokwemererwa gukora. Bagendesha amapikipiki basavye ko atamupolisi yo bahagarika atambaye umwambaro umuranga. Musitanteri wa komine Makamba gasaba ko abagendesha amapikipiki kugamburuka mu gihe abapolisi babahagaritse kuko mu kugerageza guhunga maze guteza amasanganya mbere umwe akaba yamaze no kuhasiga ubuzima. Yasavye kandi ko abapolisi aribo yakwiye gutanga akarorero keza kuko maze kuboneka aho bafata ipikipiki yunguruye abantu babiri ariko bo bagaca bagenda ko ari batatu. Imuyinga hari nkuru ivugwa cane nkuko twe twanabibashikirije mu makuru yacu twashikirije mu gatondo. Aruwishe umukenyezi wiwe ariko ubu arafunzwe. No mugabo bakunda kwita Kabeba bo ku mutumba Matyazo muri komine Gasorwe y'intara ya Muyinga asanzwe yubakanye n'abakenyezi babiri kandi bavukana. Ku Muyinga mu ku wa 15 kwezi k'umunani kuri Asomusiyo yasanze mu kabare umukenyezi bavyaranye bana 8 imbere yuko bavana. Yaramuhamagaye amera nk'umuyagisha ca mucumita imbugita zibiri mu rubavu. Kezi yarasanzwe ari umwigisha aca aracika. Abajejwe intwaro n'umutekano muri ako karere bakamenyeshwa ko inyuma yo gukora iryo bara umugabo yashatse guhunga ariko bari hafi baca baramufata. Abayobozi rero bakavuga ko amatati no gukubagurana mu ngo bitaheruka kuvugwa mitumba yo muri iyo komine. Nayo muri zone Cibitoke abanyagihugu banyazwe udupikipiki twabo baratabaza umukuru w'igisagara ca Bujumbura ngo abatunganirize. N'abanyagihugu muri ko zone Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura bavuga ingene renganwa n'igipolisi kibatwara udupikipiki twabo atamategeko akurikijwe bakadusubizwa batanze ibiturire. Abo banyagihugu rero bagasaba umukuru w'igisagara General de Brigade Jimmy Hatungimana ko yokwishikira kuri zone Cibitoke akibonera ako kamaramanza. Umwe muri bo yaragize ati nukuri ndagomba ko mutuvugira kandi muradutabarije twebwe abanyagihugu muri komine Ntahangwa na cane cane abo mu karere ka Cibitoke Kinama kuko igipolisi cyawo mu Cibitoke gisibije biteye ubwoba. Uti gute? Jewe nari mwibarabara mfise akamoto kajeho kuki metse umugenzi twari kumwe tuvuye gusenga mbere duhuye n'igipolisi barampagarika ndahagarara baca bambwira ngo nimve ko canke ngo nkubitwe. Jewe ndababaza ico bamfatiye baca bambwira ngo ngaha wafashwe ngo ninzane uruhusha rwo kugendesha ipikipiki. Ivyo bakabikora bazi ko ntari muri ya mazone batwankira turaharira ndateba ndabaha imoto baca banjana kuri zone Cibitoke. Ivyo nahaboneye n'agahomerabunwa kuko nasanze n'abandi bafashwe muri ubwo buryo. Tugerageje kubaza baca batwirukana ngo ntidutahe nta bindi tubaza. Ivyo kandi bakabikora bazi ko moto zacu atavyangombwa tuba dufise. Twasavye basi batwandike ko moto zacu tuzisizaho bahatswe no kudutukubita. Aho rero ngo n'uwiyita ngo ni komisere aho kuri zone nyene twamwinginze arazitwima yumaje itegeko ridufata ca avuga ngo nitugende tumwitwarire. Nk'uwasohoye iryo tangazo tumubajije atubwira ko ryavuye hejuru
aho hejuru yavuga vyananiranye ko ahavuga, ariko rero tugeze gutya tukabona uwemeye gutanga akanoti katari munsi y'ibihumbi 50 baramuretse akagenda, twahavuye rero dutaha tuzisigayo atacanditse baduhaye, kugeza n'ubu ntituzi ko izo moto zacu tuzozisangaho. Kandi twibaza mbega hoho tuzohanwa gute, duhanishwe iki? Vyatuyobeye, ibiturire mu gipolisi kiracasasika inganda kuko biboneka ko bafise umugambi wo kwiba abenegihugu. Hari n'iyindi nkuru rero yatangajwe n'umwe n'ubundi yakorewe ivyo vy'akamaramaza, aho yagize ati n'ubu moto zacu bazitwimye, ariko ufise amahera atari munsi y'ibihumbi 50 bayimuhaye, ariko ikibazo dufise nuko batigera badusigurira watanze itegeko ntibanavuge amande tworihishwa nimba koko badusanze mu makosa. Batwagiriza ko abatwara amamoto aribo bishimbonera kure mu Cibitoke ca Rugombo, kandi ngo baba bavuye i Bujumbura, kandi ngo turi mu bagenda biba abantu mu nzira, mudutabarize vy'ukuri kuko turazi ko ijwi ryanyu rigera kure kandi mukurikirwa n'abantu benshi. Aho rero bigeze twifuza ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura ahishikira akaturabira ako karenganyo katagira izina. Ivyo rero nivyo vyaratangajwe n'abenegihugu bari muri zone Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura, ariko vyoba vyiza General Jimmy Hatungimana ashitse ku biro vya zone Cibitoke agatora umuti w'ico kibazo c'abanyagihugu ajejwe. Ndabakengurukiye cane banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure, ngusabe kugira ntuze gucikwa nandi yose tuza gushikiriza, ngusabe kugira ngo bisangize bagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru yose dushikiriza ngaha ku Muhuza TV. Fyonda subscribe canke sabone niba ari bwa mbere wari utwumvirije, kandi uze gusubira kutwumviriza kandi makuru tuza gushira ngaha kuri chaîne ya YouTube. Imana bahezagire.